tukivuga ku vyerekeranye n'abarimyi reka ngende ngiriyeho ntanga iyi message. Hariho abantu benshi batazi yuko ikirimwa c'agapiripiri kirimwa mu gihugu c'u Burundi. Mbere nagenda babwire yuko ikiro kimwe c'agapiripiri ushobora kuba wiyumvira ngo ni kakandi usanzwe ufungura kakandi ubona kimejeje haji wanyu, ariko nagenda kubwire yuko ikiro kimwe c'agapiripiri kirenza 6,000 kuyumwe. Okay. Umva ngiyo ni ide. Okay. Twebwe turavuga yuko mu bintu dukunze kubona abarimyi bakenera, turabona yuko hariho aba investisseurs bakwiye ko investissa muri, donc ndavuga nti amasuka atandukanye n'amasuka twakuze tubona. Amasuka twakuze tubona kuko byansi ntikize gihave kiba cagisata nka kumwe tuvuga ngo uko twabonye ishure rimeze muri 80 combien nuko twayibonye muri 70 combien, ati niko tukibona no muri 2026. Twakuze abantu bandikisha ikaramu, twakuze abantu ati n'uyu munsi niko bimeze. Kameme il faut yuko igisata c'uburimyi turabingene tukiryohora, ntitugwe muri ya mentalite ngo wize wakirisuka, ahubwo uwize kugira twemeze yuko yize, atwereke ingene avuga no kameme je sinorimisha, handi hari kwima abantu 100 harimo imashini imwe kandi usanga igwaye production isuma yayindi neza cyane kubera hariho